ndakunda cyane scene ziri romantique. Ego. Rero nizo scene nakoriyemo repetition cyane. Kenshi gashoboka. Ego. Kenshi nizo wasanga ndiko ndifocusingamo ku buryo magari iki giti ngaho. Navuga ati ngoma ndagifate nk'umukobwa. Ego. Hama acting naco. Kagikorera ko ama repetition. Ewana nkakora ndakitegereza bien. Ewana nkubaka nyene iyo romance kuri cyo ariko ndi muri repetition. Ni gute Mr Khan yaje kwisanga muri Major ko ariho twakumenye cyane? Navuga ko ikintu cyambere ni discipline. Discipline ni yituma umuntu bamwita kari umukinyi mwiza. Shobora kuba ukina neza gute udafite discipline ntabwo buri umukinyi mwiza. Yego. Ni ryari Mr Khan avuga ko film ari film nziza urebera kuki wewe? Umuntu wese azi yuko afise amarira hagufi ntazoyirabe. Kuko irimwe agahinda umubabaro ewan ukwicuza ibi irimwo ni film ibabaje cyane. Ego. Ni film ibabaje ku buryo ndakubwiye ngo ufise amarira hagufi ntuzirabe koko. Hari nindi rero nayo iyo nzoyivugana n'ibindi yo ariko iyo zo zibiri zimaze kurangira bien asigaye ko tugira iki tuzibahereza. Ni gute Mr Khan yaje kwisanga kwa Fanny Lavine muri Tuwafa? Ku muntu atazi Fanny Lavine cyangwa se bataramana umwanya munini wewe wamuvuga gute Fanny Lavine mu majambo make ko mwamana akenshi kuri set? Ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mukomeza kugira ibihe byiza mwese mwahise muriza mukadukurikirana. It's your boy your favorite Abdish. This is Mika TV. Amasegonda 2 gusa ndagusabe umfashe umfyondere subscribe nimba utarayifyonda kugira ngo ibiganiro byiza cyane nk'ibi exclusive interviews zigiye zitandukanye nizizoze ziragucika. Bomb bombardment intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the one and only special weapon rights. Kuri uyu munsi wa none twahezagijwe n'Imana. Kuri uyu munsi wa none kandi twavyutse dusanga tugihumeka umwuka w'abazima. Mumfashe tumanze dushime Imana bwa mbere na mbere kuba yongeye kudutiza iyindi blessing day kugira ngo twongeye tugerageze kandi we are trying again. So kuri uyu munsi wa none nakuzaniye best actor nkuko abenshi bakunze kubivuga mu mafilm akunze kubonekamo aha ndetse n'ahariya twamumenye cyane muri Major ariko none kandi muri Miss ariko araboneka mu bikorwa bya Tuwafa cyangwa se hakujya iriya kwa Fanny Lavine bamwita Mr Khan niko twamumenye ariko iyo nizina akoresha mu kazi kiwe amazina yiwe nyakuri ari ku ruhande. Rero niwe tugomba tuganire 2 canke 3 canke 4 canke 5 kuri Mika TV. Mr Khan ariko uyu simbo so muri Tanzania pan ni Mr Khan best actor from Burundi. Twakwakiriye Mr Khan. Yeah, merci. Merci beaucoup Abdish. Yego. Nanje ndabashimiye. Umerewe gute gashiwe? Meze bien ndakomeye. Ego. Namwe sinzi ko muri impo. Natwe turashimira Imana alhamdulillah. Ego turamukiza bariko badukurikirana kuri Mika TV. Ndabaramukije abakunzi ba Mika TV aho muri hose nizere ko mumeze neza nanje mbameze neza. Simwe mwenyene ndamukije abakunzi ba Mr Khan, abakunzi ba Major TV n'abakunzi ba filme ndundi muri rusange nizere ko bameze bon. Asante sana bamye bakunsaba cyane bambarira bati turakeneye wabuhungu w'iboga. Uhereye ha wabuhungu w'iboga ngo wundi kundwa cyane na ndavuga ati okay tinzo mubazane kuri uyu munsi wa none rero twagiriwe ibakwe turakuronka. Naho biba bitoroshe gusa nyene amashutsinga yabaye menshi gusa Imana yabikunze birakunda. Byari byoroshe vraiment iminsi myinshi muri tournage dupanga gahunda zipfa. Yego kenshi vraiment kenshi ariko Imana uyu munsi yabikoze turabonana. Ariko wambaye neza cyane kabisa uraberewe urashagije.
asante sana. Narebye hasi mbona Air Jordan nkeka ari Kenzi ndogo hejuru kidogo kwipataro ryiza cyane n'imiburiburi ni hejuru nkeka ya 50,000 kwipataro gusa kuduka ku mupira wa NBA 23 Jordan gushika no ku nkofero mutakomeye ngo byagutwaye umwanya muremure ya mbo oya ni ibintu hari umwanya muremure ni ibintu nyene dukunda kandi biturimo yego hariho abantu ibintu byo kwambara batabyitaho batabyitwarika cyane nkuko mbona wewe wabyitwararitse kubera iki washimye kumera nk'ujanisha nabonye mengo ibintu by'imyambarire urabyitaho cyane kubera iki gakandi ya en fait ikintu ca mbere nkunda mu buzima ndakunda kwambara yego ndakunda kwambara ico nico kintu ca mbere nanumva n'amafaranga banashima amwe nyuma yo kuyashira muri business runaka ikintu cyo kwambara cyo bwa kabiri yego rero ni ikintu nitaho gose nkaba mfise n'umuntu nemera nubaha nkunda abimfashamo yego mu stylist ameze neza akomeye cyane menshi baramwifashisha abikora neza cyane asante sana nawe yitwa Miji Fashion ewa nenda genda fuma ndabira basi nagakofe okay kumuntu atazi Mr. Khan ninde mu majambo makenya Mr. Khan n'umurundi navukiye ngaha mu Burundi yego bisaba abavyeyi bose narize usivye ko nashimye kubandanya university ariko narize impano yambanye niyo yiganje cyane mu buzima bwanje mu gihe ishure ryabanje kuja hasi ivyo navyo ndabishima hama ndomo cinéaste ego ahanyene mu Burundi depuis longtemps ndabirimwo rero novuga ngo ni nuko nuwondi ego nuko ni gute Mr. Khan yisanze muri cinema bo novuga ngo byabaye nk'igitangaza ariko apane gitangaza ca grave yako nari ndabikunda nani mfise umubro wanje yarafise club iyo club yari yitwa GGA rero yarakunda kumbwira ngenda mutemberere ngende nyene ndamuherekeze basi akenshi yumva yovuze ati ndafise umwanya nkagenda ndibuka umunsi wa mbere nyene ngiye uwo munsi nkishikayo bari bafise igikorwa bariko barakora ariko ani kera ico gikorwa umuntu yari gukina ahantu hamwe muri place iraho ni yabaye akizi uwo munsi baca barambwira ingo dufashe ngaho buradufasha nari nkiri muto nari ngana gute umwana w'imyaka ingahe 10 arambwira ati ningo dufasha aha hantu ndababwira ati navyonze ivyo bintu navyo noshobora ndabikunda ariko msamasoni yavyo navyo nokora yego ambwira to yaye wewe ni kudufasha nyine guhagarara ngaha gusa nyene guhagararaho uyu muntu aronke umuntu asa nk'uri karakinisha ati sawa cha ndahagararaho wanashima meze uko n'amasoni bavuze action iyo jambo ryabaye nkiri nkanguye urumva ryabaye nkiri nkanguye kuko mu bintu byose mu mafilme menshi nahora ndaba nakunda kubiraba cyane mu bintu bya sport nakunda sport akavuga nabone nyine ko umuntu atanze action numva umenga no kwinjira aho hantu rero bakivuga action naciye nkebuka nibuka ukana ndibuka ibintu nakoze uyo munsi byatumye n'uyo muntu yari kuhakina bamureka aca bakoresha jewe tiwe ni ugomba kuba yaronse umwanya undi munsi yaje baravuga bati wapi reka uyahakine yego canda hakina camba kujya kwa Vinicius yakuwe na Mbappe muri Real Madrid yego ya no ushobakina neza canda hakina bien ndatinga neza wanashima omenga sijambere ndabikoze baca barambwira bati nukuri ibi bintu ni ibyawe ni impano yawe ahubwo bigumemo uyo mu bro rero niyasubiye konsiga yego nukuvuga giye muri repetition yategerezwa kuntwara ariko rocha tuba mu ntambara yuko bavyeyi bacu batabikunda ego nibabinkunda mbo wene ni yakina ariko jurumva yarashaka kunshira muri ivyo gukina rero ariko abavyeyi bivanye n'ishuri ukuntu bashaka ko niga cyane ni byabaryoheye batangura zo barambwira bireke ivyo bintu bireke bambuza ariko
ikintu Imana yaguteguriye uko bigenda kose wagiheba wareka ni ngombwa. Yego. Narinyegeza nkagenda rimwe nuko. Okay, izina Mr. Khan ryazananye na cinema canke ryavuye? Bo Mr. Khan siryo zina nitwa ku bisanzwe. Yego. Siyo zina nitwa ku bisanzwe, je natanguye ivyo bintu nitwa izina ryanje nyene. Elisa. Yego. Parce niryo zina ryanje nyakuri Elisa Kwizera. Nakuze natanguranye ivyo bintu nitwa Elisa. Hama nyuma ko yene maze kugusa n'ukanura muri ibi bintu ndahindura nitwa El Solevo. El Solevo. Yeah, El Solevo. Yeah. Ariko turakora nibwo nyuma guhura n'umudirector uyu munsi turi kumwe Joachim Anthony. Yego. Arambwira ati iyi filme turiko ndategura turiko turakora ndabona neza iri zina riri kugora abakinyi. Yego. Abakinyi bagenza bari ko ndabagora kuri amagara ngo El Solevo ibintu biko birabafuru. Biragusaba ko urondera akazina gagufi cyane kagizwe n'indome nka 2 3 4 zitarengaho. Ndamubwira ati je iryo zina ndarikunda kandi ryo nkeneye gukorerako nubwo wogira iki sindarihindura. Yego. Arambwira ati okay namba ari uko tuzobiraba. Yego sawa. Sasa umutipe bukeye undi munsi tuza muri repetition nibwo naziye numva avuga ngo Khan ngo ndavuga twese turarindira nta muntu witwa kandi tuzi ndani turarindira ko avuga ati turabuhaguruka turabura ariko mbona rikatunga urutoki wewe ndamubwira jewe none je nitwa Khan wewe ngo cyandashika imbere niko gucambwira ati ababwira abantu bose bari ngaha ati guhera uyu munsi muzohore mumuhamagara Khan. Niryo zina ndaguhaye muri filme uzokwitwa Khan muri iyi filme yanje ndiko ndakina. Hama ushaka uzohindura nyuma ariko iri zina muri filme zanje zose niyo uzohora witwa. Yego. Namwe mwese muzohore mumuhamagara gutya. Ndabimwanyira turaharira ndabimwanyira ewana. Tijandike ndamubwira ati jandike turabe kuntu jandika araja ku imbere arajandika Khan. Ndavuga iri zina ry'abahinduzanye birimo bya Sharukane bya Salman Khan bya tiri zina ni ry'abahindu naryo nokoresha jewe niko gucambwira oya izina si ry'abahindi izina si ry'abahindi izina ni izina tiwe gite uzobiraba. Ndavuga ati navyo noshobora ivyo nani ryo notora ndababuza n'abantu mwende muzohamagara iryo zina. Ariko rero uko tuje muri repetition nkumva bagumamagara Khan nababakenye tunasohotse hanze dutashe Khan ndababuza bakanga Khan mu nyuma noneho baza kubimenyera nanjye za kuyisanga nagize iki baza kuyisanga namaze kuryakira niko ro kwitwa Mr. Khan. Bo ako ka Mr. nje nagashizeko naka Burundi yo Burundi nje nayishizeko rero canda rifatanya Mr. Khan Burundi ricariza gutyo. Okay. Ni gute Mr. Khan yaje kwisanga muri Major ko ariho twakumenyeye cyane? Major kubisanzwe naciye mu mugwi witwa GGA. Yego. Nyuma ndawuvamo ndaja mu mugwi witwa TCA. Umugwi namazemo imyaka myinshi cyane nahuriyeho n'amastrago menshi atandukanye parce que twakora mu Kibenga kure narava school mvuye school nkahita nshira isakoshi aho nkahita ngenda n'amaguru mu Kibenga muri repetition. Twakora mardi vendredi twaba dutanguye 14h kwishuri twavayo 13h kuvuga nariruka nkashika kenshi wansanga nanafunguye ariko ko narabikunda cyane ibintu nabikunda cyane nashika nka depose ibintu amakaye iki nkambara uniforme nkambara impuzu nkaba ndirutse benshi basanga nicaye ndabarindiriye. Rero iyo TCA ndayimaramo imyaka ndayimara igihe kitari gito après niko gusambuka tuza kwisanga rero mu wundi mugwi witwa Kingdom. Uwo mugwi usivye ko tawumazemo igihe iyo Kingdom twayisanzemo turi abantu bajya bose turi kumwe muri Major bajya turi kumwe muri Major uwitwa Joachim uwitwa Brighton Vika Angeli uwitwa Keve 14 uwitwa Jocelyn Tumukunde n'abandi rero. Abo bandi rero nibo bantu iyo hakozwe filme twebwe uko turi batandatu muri Major kujyaye uko ndagusomeye nabo bandi baca biyongera ko bane nitwe ahanini bakunda gucagura ngo tugire iki dukore filme
kubera nitwe babona ngira ko tubishoboye cyane gusumba abandi rero iyo Kingdom imaze gusambuka niko irasambuka kandi twese turashwiragira ego cyatuvuga tuti why not tutofata twebwe nyene kumwe bahora badutora nk'abanyempano turi 10 tukigirira umugwi wacu niko kuwigirira umugwi wacu tuwita The Tenors Team The Tenors Team 10 muri twebwe ego uravyumva 10 muri ya groupe ya Kingdom cyatwigirira uwo mugwi nawo turakora dukora filme zitandukanye ariko kwakundi nyene naho zashika urumva ariko niducika intege tugakora après iyo nayo The Tenors uwa mbere baravuyemwo agenda Canada dusigaye turi 9 uwa kabiri aravamwo agenda ari mu Rwanda uwa gatatu aravamwo arabiheba wari ngaha mu Burundi n'uwa kane arabivamwo ari ngaha nawe mu Burundi we yatwawe n'ishuri dusigara turi batandatu abo batandatu roni twigo batanu Joachim Brighton jewe Angelique Eve na Jojo Jocelyn tumukunde okay niko rero guca tugira gutya cha turafonda Meja tuyifondera muri ayo mazina yacu yego uko ayo mazina yacu uko agize iki ukagize umugwi tukuramwe amazina izina ry'iwanje izina rya naka nkuko urumva Meja iyo me yari ya Moise ego iyo ni ya Elisa jewe iyo J ni ya Joachim hakaba yindi J ya Jojo hakaba n'iyindi A ya Angeli harimo umwe rero yo Keve yabanje gusimbira Tanzania ayatubwiye ati je ndashobora kutazogaruka iyo Keve 14 ati rero je ndashobora kutazogaruka turambwa nuko tuko turubaka izina turyubakire kuri ayo mazina yacu two gushiramwo cyane ngo yaje ni mwende muranshiramwo kubera umva ndafise amahirwe make yo kuza canke sinzi urumva ndacakekeranye ati reka rero twubake kuri aya mazina atanu gusa sawa cha twubaka kuri aya atanu tuyita Meja TV ya nyuma ariko yaciye agaruka ivyo yaragiyemo n'ivyagenze neza caragaruka cha turabandanyana ariko urumva ivyo zina giwe n'iryari ririmo kandi vyari bigoye ko twongera gushiramo urudome rwiwe atuguma dukorera kuko nyene nuko Meja rero nagiye kuyisangamwo nuko Meja twese twagiye kuyisangamwo ya akenshi abahungu bo muri Meja for example wewe hamwe na Keve 14 akenshi amahole yanyu mukunze gukina abari amahole ya romance amafilm akenshi abari drama ariko kandi ugasanga umengo hari gap cyangse isano musa nk'abafitaniye koko rigaragara mu mikinire yanyu nkawe Mr. Khan hamwe na Keve 14 akenshi n'abantu barabivuga ati abahungu bari romantique cyane gose kubera ikimwigize basha abantu bari romantique babitwa ngiki romantique ariko akenshi mukina muri romantique cyane kubera ikigaga Mr. Khan niyo style yanyu yo muri Meja cyane oya boss yo style yo muri Meja ariko niyo style ya buri mukinyi wese ego burya buri mukinyi umukinyi wese akora iyo style muri Meja nuko ariyo yakunze burya twebwe twigize abo twifuza ko tubabo yego burya nka jewe nifatiye kakarorero jewe narashaka cyane gukorera aho hantu ndakunda cyane scene ziri romantique yego rero nizo scene nakoriyemo repetition cyane kenshi gashoboka kenshi nizo wasanga ndiko ndifocusingamo repetition ewan romantique ku buryo nyene shira ku buryo magari iki giti ngaho navuga ati ngoma ndagifate nk'umukobwa ego hama acting naco kagikorera ko ama repetition ewana nkakora ndakitegereza bien ewana nkubaka nyene iyo romance kuri cyo ariko ndi muri repetition rero sasa nagiye gusanga na Keve kuyanye twa kenshi tusanga dukora ama repetition kenshi turi kumwe tuza gusanga twese twagize iki twahuje imbono urumva ya nuko rero sikuvuga ngo twese muri Meja niyo na style dukorerako ariko iyo abantu babana usanga hari ibintu bahuriyeko yego na Angeli ari romantique cyane
meme na Brighton ari romantique cyane. Kumbura umuntu atari romantique ariko suko atabishoboye nuko nyene nawe ubundi tari mu bintu byo gukina. Ni Joachim. Joachim ubundi si umukinyi n'umwanditsi akaba mu director. Ariko hari gihe sometimes abavuga ati reka nyine. Rero umva umuha amasene y'urukundo ivyo bintu si ivyiwe. Ya urumva si ivyiwe nashobora kubiviva nka kujya. Nako rero bimeze nivyo. Okay. Major imaze igihe kingana gute yibayeho? Major iramaze ikintu ni twatanguye muri 2024 anashira. 2024 mu ntango za 2024 ya. Okay. Numwaka hafi imyaka 2 urumva hafi imyaka 2 yego. Akenshi turakunze kubona imigwi igiye itandukanye haba ikina amafilm cyangwa se yindi migwi igiye itandukanye. Akenshi usanga abantu hari ibintu batariko barahuriza ko ugasanga batandukanye ugasanga umugwi umaze nk'ukwezi amezi 2 3 umwaka ariko ugasanga batandukanye. Ni kihe kintu mwebwe cyabakomeje kigatuma mugomba gusenya ku mugozi umwe atavyo gutandukana? Bro dufitaniye amateka. Apa yuko ava kwanza yuko twinjira muri Major twarakoranye igihe kinini. Yego. Apa kandi yo gukorana igihe kinini turabagenzi. Buya twakuze turabagenzi. Twarakuranye. Twarabana kenshi haturi hamwe urumva. Twarabana igihe kirekire. Twaratembereranira urumva. Twamaranye igihe kitari gitope. Rero urumva iki kintu novuga ko twagishitsemwo tugishashaye. Twese kandi dufise intego imwe. Twese pe dufise intego imwe. Twagiye gusanga nta muntu ahari arimwo muri Major abirimwo kubera yakurikiye uwundi. Abirimwo kubera agakuku. Abirimwo kubera kwiryohera. Ahubwo twisanze twese tubirimwo ari uko ari impano yacu tubikunda twifuza ko biduteza imbere. Rero iyo umaze kuba muri ico kintu bimeze uko na kintu na kimwe gishobora kuza gutuma ushobora kugira iki kumva wo kivamo kandi akivuge gutyo. Rero bivanye nuko twese dufise intego imwe twashize ingufu hamwe ibiducanishamo vyose twafyegeje ku ruhande. Turavuga dukora akazi twese tuzi icyo dushaka gushika dukora akazi dushika iyo twifuza. Rero twese muri bibi canke vyiza turabicanamo. Ibibi tugatahurana tugahanurana. Tukavuga tuti ibintu byo guca mu makrebe asambuka ivyoye byarabayeho kenshi mu makrebe atandukanye twari tubizi. Rero twari tuzi n'intambamyi canke twari tuzi ikibitera ivyo bintu. Nuko wasanga abantu benshi ni benshi baraho ariko bose nibafise intego imwe. Urumva? Ugasanga hari abaje muri club baje kwironderera abakobwa, hari abaje muri club baje kwiryohera, hari abaje muri club akurikiye mugenzi we. Urumva yasambuza. Ariko twebwe turi batanu bari bafise intego imwe twifuza gushika. Ahantu twifuza ahantu twashize akantu. Yego. Rero twese urumva turavuga tuti tubabarirane duhanurane twihanganiranire. Numva binteye kumenya intego ya Major cyangwa se intego yanyu mwese uko muri batanu ni iyihe kumenya ngo muyihuriyeko? Sinivuga ngo tuyihuriyeko. Ico duhuriyeko ni kimwe. Yego. Nuko twese twifuza gutera imbere. Usibye ko buri muntu wese muri Major afise indoto yiwe, indoto yico yifuza gushikako. Ubundi twese ariko dufise intego imwe niyo gutera imbere. Tukabona twashitse kure hashoboka. Iyo niyo ntego twese duhuriyeko. Ariko ubundi ndani muri Major buri muntu wese afise indoto yiwe. Nuko nokisigura. Yego. Abantu benshi barakunze kuvuga ko uri umukinyi mwiza. Ibanga niriye. Sinzi ico bafatira ko kugira bavuge ati ndo mukinyi mwiza. Yego. Ariko kumbure reka mvuge ngo uko nitwara niko kubatera kuvuga ivyo bintu. Sivyo? Nivyo umuntu ashobora kuvuga turi umukinyi mwiza bivanye n'ukuntu akuzi amaze kukubona ukuntu witwara. Ariko ikintu novuga ni kimwe maze kubona kandi muri ibi navuga ko ikintu cambere ari discipline. Discipline ni yituma umuntu bamwita kari umukinyi mwiza. Shobora kuba ukina neza gute
udafise discipline ntabwo ubura umukinyi mwiza. Yego. Urumva impossible ico no n'ikintu gisubiramo. Shaka kubura umukinyi uzi gukina neza buri sene yose baguhaye uyikina bya ariko udafise discipline ntabwo ubura umukinyi mwiza, ntabwo uba wujuje ibintu biranga umukinyi mwiza. Yego. Yeah. Okay, discipline. Yeah. Oh my god. Na training ku ruhande ndibaze. Yeah, cyo. Ivyo biza mu nyuma ariko discipline imbere. Ariko discipline niyo ya mbere. Meme no mbo reka ndabivuge ko atari ngaha gusa muri cinematography. Yego. Ariko no mu bindi bintu byose. Meme no mu mupira. Urabona sinzi kurabona no mu mupira. Ndafise discipline. Ndakunda gufata akoro kuri Vinicius. Yego. Ndi umufana wa Real Madrid. Ariko ibintu Vinicius akora muri Real Madrid sometimes mba numva umenga arazi gukina kandi n'umukinyi mwiza vraiment nubibona none. Yego. Vinicius n'umukinyi mwiza akina neza ameze bien. Ariko hari ibintu byinshi bituma atashobora gushika cyangwa adashobora kuronka bivanye nuko ata discipline afise. Vinicius na discipline afise. Hari ibintu byinshi hari ukuntu yikomporta bikamutera kutegira iki kudashika kuvyo yifuza. Urumva aha mu minsi iri imbere uzobona nani yiwe yagiye nani kariyeri yiwe yaheze bivanye nuko utagira iki kutagira discipline. Ikintu cyambere ni discipline. Nuko kivuga. Ni ryari Mr. Kane avuga ko film ari filime nziza urebera kuki wewe? Filme ari kikorwa cyiza, filme ari filme nziza. Yego. Dufate ngaho wakoze filme nishuri ikintu nagitahuye source. Yego. Dufate ngaho wakoze filme hamura yinzaniye ndayiravye ukacumbaza iyi film wana nziza nishatse kuvuga. Yego. Kugira nemeza ati ni nziza. Ivyo urabirako. Yego. Jewe mba nisunga ibintu novuga kari bo kubisanzwe bikuru ni bibiri. Ni son cyo ni cyambere kubiza son ukuntu imeze. Yego. Cyo ni cyambere. Kigira kabiri ni image. Ubundi bindi byose bikaza nyuma usivye ko navyo bifise ikibanza kinini ariko bikaza nyuma y'ivyo. Ivyo ro bifise ikibanza ivyo mvuze ngo bikaza nyuma ni kwa kundi bayikinye gute. Yego. Urumva? Ese baravyiviye ibintu bariko barakora. Ese film visaba byose mwarabikoze. Urumva? Ivyo nibindi biza nyuma ariko cyo kintu cyitwa image na son. Buya mu bantu bose bakubwira ati image na son nico kintu cyambere kuri film kigaragaza kwere ko ari film nziza. Yego. Tugarutse kuri Major umwaka urenga hafi imisi 400 canke 500 ni ikihe kintu mwishimira ko mumaze kugera ko kandi kibonekera buri muntu wari we wese? Bo novuga ngo aho tugeze uyu munsi si kure cyane ariko turahishimira. Ni Major yatanguye ifise dutangura na 0 subscribers visibility ari 0. Yego. Abagenzi ari 0. Mu bintu byose bitandukanye ari 0. Ariko uyu munsi ndahagarara nkemanga nkavuga ngo Major yaraduhaye icubahiro. Ico ni ikintu cyambere novuga cyakamaro Major yadukoreye. Kuba dufise aho tubarizwa. Kuba uyu munsi turaba turi uyu munsi. Tubishimira Major tubikesha Major. Yego. Uyu munsi buri muntu wese yifuza nko kuraba Mr. Kane aba asimbira muri Major avuga ati ndamutora hariya. Keve 14 umuryango abarizwamo ni Major. Inde ni Major. Kera twarakora tutaraja muri Major tutaraja hano hamwe tugakora ariko abantu bakatubaza none mwebwe ibikorwa byanyu birihe umuntu yobatorera hehe. Urumva Major yaduhaye icubahiro yaraduhuje n'abagenzi. Yego. Iza kutugira noneho uyu munsi abo turibo aho uza gusanga filme iri kiradufasha ibintu byinshi mu kutwambika mu kuturisha mu kutugira iki ibyo byose ndabikesha Major. Major yaradufashije cyane no kivuga gutyo pe. Turayishimira kandi gose. Ni gute Mr. Kane yaje kwisanga kwa Fanny Lavine muri Truafa? Bo Truafa nisanzeyo nkuko no kwisanga handi hantu. Yego. Ni kuvuga ngo Truafa
barateguye filme bifuza kuyikora nyuma bariyumvira abakinyi boshobora gukoresha mu bakinyi rero biyumviriye gukoresha nanje nabayemwo nyuma barantelefona barambwira hari igikorwa dufise twifuza gukorana nawe vyo dusaba iki kugira ngo dushobore gukorana nanje ndababwira ibisabwa hama ndagenda nabo barashira mu ngira ivyo bisabwa turakora ego nuko nagiye kwisanga mu gikorwa ca Trofa ego company ikomeye kandi ego ni series nyene data canke hari yindi wigeze kuboneka no ni series data yonyene okay wavyakiriye gutse kuba casted muri film ya Fanny Lavine abantu benshi cyane bakunda ndetse bishimira vyaranezereye nta muntu atokwishimira intambwe ateye kubera ko nk'ubu duharuye company nka zitatu zikora filme zizwi aha mu Burundi Trofa irimwo rero urumva ugiye gukinira muri Trofa urumva n'akandi karusho ni ukuvuga ngo gukinira muri Trofa sindakubeshe hariho ikintu kinini vyanyunguye hariho abandi bantu benshi canke famille nungutse muri Trofa rero ni company nini yubashwe ngaha wanashima yubashwe ngaha kandi kundwa rero kubwanje navyakiriye neza kumva bamamagaye ko bifuza ko dukorana byarandyoheye cyane kuko nabona ko ari yindi ntambwe ngiye gutera mu buzima ku muntu atazi Fanny Lavine cyangwa se bataramana umwanya munini wewe wamuvuga gute Fanny Lavine mu majambo make ko mwamana akenshi kuri set Fanny Lavine novuga ngo Fanny Lavine novuga ngo apa yo kuba umusineyaste tuve no kuba muri ivyo vya film ameze neza ali humble muri ko murakorana mu gihe je ndi kuvuga mu gihe twamaranye mu gihe twamaranye imisi namubonye uko namubonye ameze neza n'umuntu arakundana arita kandi ku bakinyi biwe ndi kuvuga mu gihe twamaranye sindi kuvuga ntahure sindi kuvuga mu bundi buzima ndi kuvuga mu gihe twamaranye ukuntu namubonye n'umuntu ameze neza yakira umukinyi wiwe amuzanye agashika muri Trofa yaba mushasha yaba ndi vraiment amwakira neza ni ukuvuga ngo ivyo yemeye arabishitsa buri kimwe cyose yemereye umukinyi aragishitsa rero ameze neza kuri teraba ameze fresh aratera inkuru singa babandi usanga baba bagize iki baba babona nyine izina bafise baga bashaka kugira iki kuba hejuru ngo bigira ama blend sana ahubwo we arishira nyene muri ico kibanza cawe akakwereka ko muri nyene mu ngana kugira ngo igikorwa kinanagende neza urumva rero ameze bien ndanamushimire cyane wanashima kuri iyi filme yiwe narimeje kubivuga yaranyunguye ikintu merci beaucoup nuko rero Fanny nuko ameze nuko nomuvuga mu ncamake mu guhera heza muri meje mudufitiye iki muri meja tubafitiye ibintu byinshi cyane byiza ibintu kumeye ngo biteye amakenga birakomeye cyane muri meja tubafitiye ibintu byiza kandi byinshi no kuvuga ngo uyu munsi tuvugana turi tariki 10/20 le 17 z'ukwicenda turakeneye ko uyu mwaka nyine uzohera abakunzi bacu tubaha ibikorwa bibaye bike basi bibe bibiri imbere y'uko umwaka uhera imbere y'uko umwaka uhera tubaha ibikorwa bibiri canke bitatu turifuza kubaha bitatu ariko tubahaye bibiri turumva nivyo turifuza ko tubaha bitatu ariko
ariko nacu reka twizere ko bizokunda bitatu ariko n'ibikorwa vyiza vyiza cyane pe ego kandi bazobibona bazoze kunyishuza mu nyuma bambwire bavyita kunyishu kuminyuza ego bazoze kuminyuza nyuma nibikorwa vyiza cyane iya mbere yo twarayiranshije nirasohoka ariko twararanshije titre iyo film igomba gusohoka ego izo bayitwa Who I Am yeah ndinde ati ndinde nibwo mugiye kubona sinovuga ngo ni image yiwanje y'ukuri oya ariko ni image banyubakiye kugira ngo ndabereke uriwe wanyawe apana wanyawe yo bari wewe apana wanyawe ego ariko ni filme umuntu wese azi yuko afise amarira hagufi ntazoyirabe kuko irimwo agahinda umubabaro ewan ukwicuza ibi irimwo ni filme babaje cyane ego ni filme babaje ku buryo ndakubwiye ngo ufise amarira hagufi ntuzirabe koko hari n'indi rero nayo iyo nzoyivuga nacu n'ibindi yo ariko iyo zo zibiri zimaze kurangira bien asigaye ko tugira iki tuzibahereza iya gatatu rero niyo tukiriko turakora rero umva Imana dukundiye bitatu vyokunda ko tubibaha muri Major urumva ko tubafite ibikorwa bitatu ndabisubiye bitatu kandi imwe ifise ama episode arenga 10 yeah rero urumva batwitega ibintu vyiza kandi bishasha uyu mwaka uzorangira tubanezereje katiba turitegura natwe okay kandi gushimira cyane Mr. Kan ngo twomane umwanya munini ariko umwanya ni ataye ndazo ufise map menshi ego ubukene abantu benshi reka tugushimire cyane nije nagushimiye Abdish nije nagushimiye merci ukomeze igikorwa urimwo ego ni igikorwa kidashobora benshi ariko wowe uragikora kandi ugishizemo umwete nimaze kubibona urabikunda gose kandi kuhaje merci ni ikintu gikomeye mwe tutabafise natwe ubwacu byo tugora rero mwe muhari kugira ngo mu promoting ibikorwa byacu urumva rero merci beaucoup nawe nije ndagushimiye cyane bivuye ku mutima komeze nizere ko vuba cyane tuzobonana babe barakora subscribe kuri Major TV kuri YouTube mutibagira gukora follow kuri Mr. Kan Burundi Facebook page yanje TikTok konyene na IG konyene merci beaucoup okay twabaramukije twongeye tubasezere abakunzi ba Mika TV bariko badukurikira nuko rero turabasezeye mugire aho muba mwubahwe twe turasiza inzira amavuta yazosubira guhura mu yindi minsi iri imbere ariko mwumve ko tubakunda atamwebwe natwebwe je ndubaha umufana brother ndubaha umufana burya umufana niwe wa mbere niwe yangiza uyu munsi nama ndaha nikwira umufana ndamwubaha cyane vraiment aho uri hose wumve ko ndakubaha ewana respect cyane kuri we uri kurankurikirana merci okay pick your own dreams and go after them so that when you sense you are the first one to notice flow of love to if you don't can never stop when after stop when I'm done so may I want to become something big and behind camera nari kumwe na Ibrahim Kapa ndetse na Benjo. This is Mika TV, it's your boy, your favorite Abdish. Ciao ciao.